umva yatwika impamvu yashaka kujya mugabo bagume baryamana umwanya ku mwanya nuko nyene yamubonye namuhahaye amushashaye yari vuvu nyene agire nyene kwa nyene igishika avuga ati ndamutoye niho ndamuboneye kwanza reka ndamufatirane rero sasa umugabo ugiye kumufatirana uramufatiranye ega nawe araruha umugongo umugongo uraruha yo kwama ku kazi nk'imashini umengira imwira bomora irima araruha yaromotse rero mu gihe yomotse rero cy'umugwanje niramufata neza twebwe mu bisanzwe ntabyo kuruhisha umugabo kuko umugabo ugiye kumuruhisha ni no kumwirukana umugabo uri kuramwirukana umugabo urumuruhishije nukumucokesha araraba akavuga ati uyu mugore ikibazo gihari kuri wewe none umugabo gushikiza isako wamutsindiye umufata gute numuruhisha kuri wewe bimeze gute mugwanje ntabwo ndamuruhisha ahubwo rero je ndikorera akazi no ngume ngaho ndamuruhishe hama ndamukorera akazi gute ndikorera akazi nyene nawe ucuvyumva urashobora kutubarira nka twebwe n'abakunzi ba INYISHU media bakamenya cy'umugabo wanje ndamufata uku bimeze uku nuko nico gituma nundi munsi atazonsiga ngagende ngaje ngo kubandi akabanga rero ukoresha je mu bisanzwe nakubwiye je ndacanze mu bisanzwe je kamere ndayishira hagaragara je ndikorera nta umugabo no mucokesha mu gitanda mu bisanzwe ibintu byo gufata neza umugabo ukamufata neza umugabo yoja hejuru ukaja hejuru wewe bien sûr ndaja hejuru nyene nkikorera akazi sawa Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri okay je meze neza cyane njewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera harinde hari Bobo Vanchi niwe muntu sikaye tugendana muri no minsi yasikaye afata kamera yiwanje rero nkuko mubona ngaha anye ndi kumwe na wa mwigeme musanzwe muzi mwigeme atagasi mwigeme wi John ariko mwigeme atasio yivyo umugabo w'abandi ni sawa muko ni sawa ndashima ariko rero kureka kuvaho n'ibyo umugabo we nta mugabo we niba umugabo namwivyende umugabo ni gwanje umugabo ni wawe nta muntu yiba umugabo w'abantu nta muntu yiba umugabo baratwiba tukaza kwiba natwe tukabiba iyo bumva bivye umugore aho sa ahubwo ba je bivye so bakozi ba INYISHU media buriko murumva no mwigeme turi kumwe ariko arambariye ati ngo nta mugabo biba ahubwo ngo biba umugore ngo niwe biba ariko ibyo bintu mvuze nivyo ko nabonye ujya mu budemo aratwika wewe amutwaye umugabo kimya je aratwika ndamutwara umugabo kwanza rero uri murandaba jewe kwanza ukandabukana abantu ujya aratwika jewe ubona ko je no mutwara umugabo ahubwo umugabo we niwe yashidukiye umugabo yarashidukiye none juri murandaba ubona je no twara umugabo aratwika umugabo wiwe nawe twara umugabo wiwe urumva ntuwiwe umugabo ntabwo ari wiwe umugabo ni gwanje niwe n'umugabo ni wawe kuva ryari kuva kera umugabo ni gwanje kwanza urimo araba aratwika wana n'umutwara umugabo n'umutwara umugabo gute kwanza jewe urambona n'ukuntu mpagaze honyene wana je turi kuregera rimwe n'ujya cameraman murambonera umuntu uhagaze gute je uri kurandeba haguruka turabe ukuntu meze je kurandeba ubona je ratwika n'umutwara umugabo gute twara kimya wana cyo kunda ahubwo rero nabaye yisubireko ndabona uramusumbya ibintu sasa amataye inyuma hose turabe cameraman shawe we ndabona uri umujura w'abagabo reka nawe kuva ndi umujura w'abagabo jewe reka kusebya na wewe sha nenda kubaza ikibazo kimwe uri umurundi canke uri umunyarwanda jewe ndacanze ucanze no kuvuga ucanze kinini mu gucanga kwanje papa n'umunyarwanda mama n'umurundi kazi tereke umurundi kazi tereke ariko ngaha anye rero amakuru yatuzanye ngaha anye dushaka utubwire neza ujya mugabo twabonye kubera ibi bintu nubwo muri ko murabifata minenegwe ni ibintu menga birakuze cyane twobandanya tukabiganirako
aratwika avuga ati ujya mugabo yamutoye mu ibarabara ari mbobo aramushikana mu rugo aramurera amuha byose hama amaze kumuha byose aca asanga umugabo yagiye shaka kumenya ni gikufisi ujya mugabo wewe cyatumye aza kukwirukira akareka aratwika urumva rero ratwika niyisuzuma arabe nk'ubwo ko atari yanyibye umugabo jewe nk'ubwo uzosanga rero yanyibye kubera jewe ratwika nta mugabo nomwiba sasa rero nimba aratwika nimba yaratoye umugabo wanje mwibarabara akamuta mwibara ari mbobo akamufasha mu bisanzwe urumva ntiyarazi uwo mugabo iyo avuye ntiyarazi uwo mugabo yuko afise umugore ntiyazi yuko uwo muhungu ari umuhungu cyane ari umugabo ahubwo rero uzosanga aratwika ari we ntwaye umugabo kuko jiwe kuraraba tuka nta mugabo namutwara kuko ntabwo turi no ku rwego rumwe honyene uri hejuru y'uri hasi je ndi hejuru aya ntabwo yonyegera kwera urya n'ubwirabura umusumba umushatsi wonyene warabenje do umushatsi warahishe nimungira guhura kwanza ndamuha agasopo amfeko kandi amfeko avako n'umugabo wanje ratwika ntabwo je tworesha n'urya ariko hari akajambo uvuze aho nyene uvuga ati ratwika kumbe hari aho yosanga ujya yari we ari umugabo wanje atavyazi shaka kumenya we na ratwika ninde yatanguye ujya mugabo oya umugabo nzi ko ari wanje kuva kera rero bataramenyana na ratwika bataramenyana rero ratwika urumva ko yamutoye mwibarabara sasa akamutwara imbobo ntiyarazi ngo avuye aha ntiyarazi ngo ni umugabo cyane umusore rero ratwika abanza aje ahantu abanza arogerete mu mutwe ntaze gusanga yaribesha aho nyene rero kuri ratwika nyene tukabandanya ahantu kuri ratwika biki kibazo kirakomeye cyane ratwika avuga ati ujya mugabo yari mbobo shaka umenye rero gushikiza isaha ujya mugabo mwebwe mwari mubanye ubuzima bwari bumeze gute ubuzima mwari musanzwe mubayemwo bwari bumeze gute bwari ubuzima bwiza bwari ubuzima bubi tubuzima twari tubayemo bwari bwiza gute umuntu asa n'imbobo batoye birya n'ishavu ryo kumuponda kuri aya mwanse umuntu eragiye akwase ntuburi ibyo umuvuga barawuciye kwanza ushaka kujya ntaburi imboga gukoza sasa kuya no kumuponda kuri aya mwanse umugabo wanje ntabwo yari imbobo ariko ratwika rero hari akajambo kamwe ujya mugabo numvise avuga ati ratwika tujya mugabo yavuga ati tije ujya mugore wanje ratwika urumva ikintu yifuza kugumangira yashaka gumagira gute bagume baryamana cyane buri mwanya bagume baryamana nande nujya wundi mugore ujya yahise none wewe kuri wewe uramutimba ujya mugabo we muguma muryamana ku mwanya umva ratwika impamvu yashaka kujya mugabo bagume baryamana umwanya ku mwanya nuko nyene yamubonye namuhahaye amushashaye yari vuvu nyene agire nyene kwa nyine igishika avuga ati ndamutoye niho ndamuboneye kwanza reka ndamufatirane rero sasa umugabo ugiye kumufatirana uramufatiranye ega nawe araruha umugongo umugongo uraruha yo kwama ku kazi nk'imashini umengira imwira bomora irima araruha yaromotse rero mu gihe yomotse rero cy'umugwanje namufata neza twebwe mu bisanzwe nta byo kuruhisha umugabo kuko umugabo ugiye kumuruhisha ni no kumwirukana umugabo uri kuramwirukana umugabo urumuruhishije ni ukumucokesha araraba akavuga ati uyu mugore ikibazo gihari kuri wewe none umugabo gushikiza isako wamutsindiye umufata gute numuruhisha kuri wewe bimeze gute mugwanje ntabwo ndamuruhisha ahubwo rero je ndikorera akazi no ngume ngaho ndamuruhishe hama ndamukorera akazi gute ndikorera akazi nyene nawe tuvyumva urashobora kutubarira nka twebwe n'abakunzi ba INYISHU media bakamenya cy'umugabo wanje ndamufata uku bimeze uku nuku nico gituma nundi munsi atazonsiga ngagende ngaje ngo kubandi akabanga rero ukoresha je mu bisanzwe nakubwiye je ndacanze mu bisanzwe je kamere ndayishira hagaragara je ndikorera nta umugabo no mucokesha mu gitanda mu bisanzwe ibintu byo gufata neza umugabo ukamufata neza umugabo yoja hejuru ukaja hejuru wewe ndaja hejuru nyene nkikorera akazi sawa
nkakora akazi nyene hamwe nkamushimisha niyo mpamvu ratwika ntazopfa ntabwo ntwara umugabo urumva we araja ngaho nyine akasamara harasamye araho arashaka kumucokesha umugabo araruha umugongo umugabo nko kugira umugabo mucakara kirazira no gufashanya kujya bitwa no gufashanya nimba arushi ukamwakira nuko ibintu bikagenda bikagenda neza none sasa pana kudemarara umugabo ega sinkorofane ega ntiyakuzanye ugume umeze uku yakuzanye kugira mufashanye sasa nje ndakagira aga system abagozi bagisha imeze agere ko ndayagaga anye n'umukobwa bavuga ngo yatwaye umugabo w'abandi ariko rero je ukuntu ariko arampa makuru avuga ngo umugabo ngo no wiwe ngamufata neza ngaramukanda ngaramugira gute aramuja hejuru hejuru ngaramuja hejuru none nk'akajambo basi wo mubarira ratwika kugira ngo akumve bimeze gute ratwika ibangana mwibira nareke kugenda afana mwibye umugabo kuko umugabo wenyene iyo amaze kubona uri umugore mu rugo akamara kubona utamuhakeya akamara kubona ntimufashanya akamara kubona umugabo aratashe umva umugabo aratashe nta nuko aranaruhuka nta nuko aranatora amazi yoge ntumuhaye amazi anoge utanga umubwira ngo umuha akazi murusharusha ijoro ryose wumva ntiwitayo ngo na saa sita yarusha avuye no ku kazi no mu ijoro urimo uramuvuruga vyuka ukora akazi vyo hama umugabo akaguhunga gute ntireka guhunga rero umugabo ni mpaka umunezereze nawe kuko dufate mwese munezerezanye basi mwese mushimishanye aho nyene ndumva wewe mengo urafise akantu kaga experience gatoyi ku bintu nk'ivyo onye by'abantu b'abagabo nyene bazi gufata abandi abagore canke abagabo urumva bagafatana neza uravuze akantu uti hari ukuntu umuntu ushobora kumufata neza apana kumufata nabi rero wiyumvira ko ratwika yo baramufata nabi kandi ratwika avuga ati je namuha byose namuha amafaranga ntamurisha ntamwambika byose yaramu umva amafaranga no kumwambika no kumuha byose ntacyo bimaze nk'amahoro kwanza ikintu cya mbere n'amahoro umuntu wanze ukamuha amahoro umuntu ukamuha kwidegembya rero mu gihe atamuhaye amahoro naho yomwambika naho yomuha amahera ngana niki kwanza nabanza muhajya amahoro umugabo akeneye kuko umugabo nawe ni umuntu wo gufata neza kubera ntikuvuga ngo abagabo ngo baremewe ngo nuko ngo bakomeye twavuye mu mbavu zabo ushaka kumufata nabi oya ntigishoboka nabanze kwanza yige gufata umugabo neza na atize gufata umugabo neza n'abatari jewe bazomutwara kandi umugabo niyo yaronka umukobwa amuhake yabikwiriye nka jewe nyene ubona azokwama yatwara abagabo nato buryo yuwanje n'uwundi azomutwara none basi ndakubaza ikindi kintu ujya mugabo kuri wewe gushikiza isaha umukundira iki ujya mugabo kuri jewe gushika izi saha kina mukundira twubatse neza aranyubaha nkamwubaha sibyo icyo ndamukundira arankunda nyene kubera ukunda munezereza turafashanya sikuvuga ngo nigufasha ibyo mu gitanda ndashobora kumubwira ndarushe ndafuye ku kazi ndarushe akantahura nicyo nkundira umugabo wanje nawe kandi arankunda bivanye n'iki bifanye n'ukuntu abandi amufata byose kwere arabikora aranezereza akanca imbere akanca inyuma hama yaruha nkamwakira ibintu bikagenda sawa ndagushimire cyane mukobwa kuri kino kiyago duhaye ndumva ratwika nyumba ariko aratwumviriza wige gufata neza umugabo wawe kuko uyu unye ngambe akazina kawe atubare witwa gute nitwa Dodo urumva Dodo nyumba yaragutwaye umugabo wihangana umugabo wawe yarashitse ahantu bamugira gute ratwika anuri wicunge fata neza umugabo wawe mufate bien ndazi ibintu byose bizogenda neza none n'inkubu niyagaruka kumutwara umugabo wawe nawe akamufata neza ntizobakombo agarutse ratwika agarutse
sha ndibaza naho yogaruka kweri wapi 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 kuko gufata kwanje ndabona narafashe kurekura biri kure kweri so bakunzi ba Inyishu Media ndabashimire cyane kuri kano kanya mwari muduhaye muri ko muradukurikirana cari kiyago nako ndagirana nuno mudamu yitwa Dodo sinovuga yatwaye umugabo w'abandi canke ngo yivye umugabo w'abandi gushikiza isaha sindabimenya neza tubandanye mudukurikirana nimwibagira kugira partage share comment kuri channel ya Inyishu Media turabakunda cyane ciao